Antikristo iri jambo ubwaryo ryamye ari isoko ryo kwishimisha no kuganzwa n'amatsiko mu myaka ibihumbi. Uwo muntu w'amayobera aboneka hagati mu buhanuzi bwa Bibiliya buvuga iby'ibihe vya nyuma, kandi akazoba ari nawe azotuma ikimenyetso kizwi cyane nk'ikimenyetso c'igikoko gishyirwa ahabona. Ntibikenewe ko tugira ivyo twibaza canke ivyo dukeka ku bubasha bubi nk'ubwo bwa Satani. Muri iyi video turaraba mu vyanditswe vya Bibiliya kugira twemeze neza uwo Antikristo ariwe. Mugume mukurikirana. Nimba uri mushasha hano kw'iyi channel, urasuzuma neza ko wakoze subscribe kandi ko wakoze kukazogera kugira ngo ivyigwa bikomeye bikiza ubuzima bica hano nibize biragucika. Amategeko n'ibitekerezo bitandukanye vyaravuze cyane ku bijanye n'uwo Antikristo ariwe. Muri iyi video ntituza gukoresha ivyiyumviro vyacu canke ibihuha, ahubwo turaza kuraba mu vyanditswe vyo muri Bibiliya kugira tumenye neza ubwo bushobozi bw'uwitwa Antikristo n'uwo ariwe. Bibiliya mu kuvuga mu gitabo ca Bibiliya c'ivy'ubuhanuzi bw'ivyiherezo, Bibiliya iravuga iti ivyahishuriwe Yesu Kristo Imana yamuhaye kugira ngo yereke abakozi bayo ibintu bitegerezwa gushika vuba. Hahirwa ubusoma n'abumva amajambo y'ubwo buhanuzi bakayubahiriza kuko igihe kiri hafi. Urabona ko igitabo c'ivyahishuwe kiva kuri Yesu Kristo, kandi ko n'umuhezagiro utangazwa ku bantu basoma mbere n'abumva amajambo yavyo kandi bakayagamburukira. Naho ubutumwa bujanye na Antikristo ariko n'imbura ikomeye, ni ubutumwa kandi bw'urukundo buva kuri Yesu ashaka ko tumenya ukuri kugira ngo turindwe kandi dutabagwe. Ivyahishuwe Yohana igice ca 14 harimo ubutumwa bw'abamarayika batatu, imburi ya nyuma y'Imana kw'isi. Umumarayika wa gatatu cyane cyane arabwira ku bijanye n'igikoko n'ikimenyetso cacu, avuga n'ijwi rirenga ati nihagira umuntu asenga ico gikoko n'igishushanyo caco akemera ikimenyetso caco, nawe nyene azonywa ku muvinyu w'uburake bw'Imana. Ibihano bikomeye kuruta ibindi byose mu mateka y'abantu vyateguriwe abazosenga ico gikoko Antikristo kandi bakemera ikimenyetso caco. Nk'uko ushobora kuba ubizi, igitabo c'ivyahishuwe Yohana cuzuye ibimenyetso n'ibigereranyo. Kugira ngo dutahure isiguro y'ivyo bimenyetso, dutegerezwa kureka Bibiliya ikisobanura ubwayo. None rero dukurikije Bibiliya, igikoko gisobanura iki? Bibiliya sigura iti ico gikoko ca kane kizoba ubwami bwa kane kw'isi. Bibiliya irahishura ko mu buhanuzi bw'ivyiherezo igikoko kigereranya ubwami canke ubutegetsi. None rero itegure wumvirize, iki gikoko c'amayobera aribwo ubwami buzoshiraho ikimenyetso c'igikoko. Iki gikoko kirasigurwa mu vyahishuwe Yohana 13, maze mbona igikoko kiburuka kiva mu kiyaga gifise imitwe 7 n'amahembe 10. Ku mahembe yaco hariho amakamba 10, no ku mitwe yaco handitswe amazina yo gutuka Imana. Ubu rero tugiye kwihweza iki gikoko cyo mu vyahishuwe 13 hamwe n'ibimenyetso 10 bikiranga bidufasha kugisobanukirwa neza. Imbere yuko tumenya ubwo bubasha bwa Antikristo, Imana itanga ibimenyetso byinshi by'iki gikoko kugira aho tudashidikanya na gatoya ko kumenya icarico. Mu gihe turiko turasuzuma ibi bimenyetso 10, tangura kwibaza uti iki gikoko ninde canke n'ubuhe bubasha iki gikoko kigereranya? Mwebwe mwiza amateka y'isi, birashoboka cyane ko muzoca mukimenya imbere yuko gihishurwa ku mpera y'iyi video. Ngihagarara ku musenyi wo mu kiyaga cambona igikoko kiduga kiva mu kiyaga. Dukurikije Bibiliya, ikiyaga bisigura amazi menshi, kigereranya ahantu hari abantu benshi. Amazi wabonye n'abantu, amasinzi, amahanga n'indimi. Igikoko cakira intebe yacu, ububasha n'ubutegetsi buva kuri ca gisato. Igisato kigiha ububasha bwacu n'intebe yacu n'ubutegetsi bukomeye. Ico gikoko cakiriye ububasha, ubutegetsi n'intebe y'ubwami biva ku gisato. None ico gisato ninde canke niki? Bibiliya isanzwe yerekana igisato, inzoka, ico kigereranya ni Satani. Ariko Bibiliya irabisobanura kandi birushirije mu murongo wa 2. Irerekana neza inkomoko y'ubwo bubasha. Mu vyahishuwe 12 havuga ngo nuko ikindi kimenyetso kigaragara mu ijuru, mbona igisato kinini gitukura nk'umuriro gifise imitwe 7 n'amahembe 10, ku mitwe yaco hari amakamba 7. Igisato gihagarara imbere y'uwo mugore yaragiye kwibaruka kugira ngo kirotse uwo mwana wiwe akivuka. Uwo mugore yibaruka umwana w'umuhungu azoganza amahanga yose n'inkoni y'icuma. Iyi mirongo yerekana ivuka rya Yesu n'ingene Satani yagerageje kumurandura akivuka.
ni ubuhe butegetsi n'ububasha satani yakoresheje kugira ngo agerageze gushitsa ico ciyumviro? Ni Roma. Herode umwami w'ubwami bw'abaromwa bw'abapagani yagerageje kwica Yesu akivuka. Rero dukurikije ivyo twabonye mu vyahishuwe Yohana, Roma niyo yatanze ububasha bwayo, intebe y'ubwami n'igisagara gikuru kuri ico gikoko Antikristo. Bamwe muri mwebwe bashobora kuba batanguye kubona ubutegetsi bwo mu mateka buhuye n'ibi bimenyetso. Antikristo ahinduka ububasha bwo kw'isi yose. Isi yose yaratangaye ikurikira ico gikoko, kandi gihabwa ububasha bwo kuganza amoko yose, indimi zose n'amahanga yose. Biragaragara ko Antikristo ategerezwa kugira ububasha n'inkomezi ku rwego rw'isi yose. Kane, Antikristo ashinjwa gutuka Imana. Ku mitwe yacu handitseko izina ryo gutuka Imana, kandi yahawe umunwa uvuga amajambo akomeye yo gutuka Imana. Nuko yugurura akanwa atuka Imana, atuka izina ryayo, ihema ryayo n'ababa mw'ijuru. Bibiliya isigura gutuka Imana mu buryo bubiri: kwiyitirira ububasha bwo guharira ivyaha no kwiyita Imana ubwayo. Ico gikoko coba gishinjwa ivyo vyose bibiri vyo gutuka Imana. Ni irihe shirahamwe rishobora kuba ariko rivugwa hano? Turabimenya bidatevye. 5. Antikristo aganza amezi 42 y'ubuhanuzi. Yahawe ububasha bwo kubandanya amezi 42. Mu buhanuzi bwa Bibiliya, umunsi umwe w'ubuhanuzi ugereranywa n'umwaka umwe w'ukuri. Iryo hame rituma biharurwa gutyo turabisanga mu gitabo c'Ugwarura 14:34 no muri Ezekiyeli 4:6 havuga hati umunsi umwe uhwana n'umwaka. Rero ubwo bubasha bwa Antikristo buganza amezi 42 y'ubuhanuzi bingana n'iminsi 1260 hakoreshejwe kalendari y'Abaheburayo. Iyo minsi rero ingana n'imyaka 1260 y'ukuri. Igitangaje, ico gihe c'imyaka 1260 c'ubutegetsi bwa Antikristo kiravuga inshuro ndwi mu bitabo vy'ubuhanuzi vya Daniyeli n'ivyahishuwe Yohana. 6. Antikristo ahabwa igikomere cica kikongera kigakira. Cambona umwe mu mitwe yaco usa n'uwukomeretsa akagirire, utakaje ubuzima, ariko ico gikomere caco kica kirakira. Birivuga ko ico gikoko cagize igikomere cica, ariko ico gikomere kikongera kigakira. Turaza kubona nyene ingene ico kintu cashitse kuri Antikristo. 7. Antikristo arasengwa. Baca basenga ico gikoko bavuga bati, ninda hwanye n'iki gikoko, ninda ashobora kukigwanya. Biragaragara ko ubwo bubasha bw'ico gikoko butandukanye n'ayandi mahanga, kuko bwemererwa gusengwa. Rero Antikristo yoba ari ububasha buvanze ubw'idini n'ubutegetsi bwa politike. 8. Antikristo atoteza abantu b'Imana, yemereye kugwana n'abera no kubanesha. Antikristo yoba afise icaha co guhama no kumena amaraso y'abantu b'Imana. Mu kanya gato turaza gukura umwambaro uhishe kuri uwo mwasi atuka Imana n'abera bayo. 9. Antikristo ni umuntu nk'umuyobozi, kuko ari igiharuro c'umuntu. Ivyahishuwe bivuga ko ari igiharuro c'umuntu aserukira ubwo bushobozi bwa Antikristo. Muri Daniyeli 7 naho havuga ivy'ububasha bw'ihembe ritoya. Muri iryo hembe hari amaso asa n'ay'umuntu n'umunwa uvuga amajambo y'ubwibone. Ico gikoko c'ububasha gishobora kuba gifise umuntu umwe agihagararira kandi akayobora. Turaza kumenya uwo ari we. 10. Antikristo afise igiharuro 666. Aha niho ubwenge buserukira. Uwufise ubwenge niyiga igiharuro c'ico gikoko, kuko ari igiharuro c'umuntu. Igiharuro caco ni 666. Zirikana ko 666 atari ikimenyetso c'ico gikoko, ahubwo ni igiharuro kiranga umuntu. Ico giharuro c'amayobera cerekana uwo muyobozi w'ubwo bubasha bwa Antikristo. None rero uwo Antikristo ninde? Hashimikiwe ko ibi bintu 10 twabonye, bamwe muri mwebwe bashobora kuba bamaze kumumenya. Hariho ishirahamwe rimwe gusa mu mateka ya kiremwamuntu rihuje n'ivyo bintu 10 vyose vyerekana uwo ari we: n'ubupapa bw'i Roma, ubunwanyi bw'isengero katolika n'ubutegetsi bwa Roma. Mu kanya turabona ukuntu iryo shirahamwe rihuza neza na neza n'ivyo bintu 10. Ariko rero nshuti, mureke tuvuge ivy'ukuri, hariho abakristo b'inyankamugayo
kandi bakunda Imana mu ishengero katolika. Bashira mu ngiro ivyo bazi vyose bishoboka. Izi mburi za Bibiliya zijanye na Antikristo nizerekeza ku bantu bo mu ishengero katolika, ahubwo ni ku bijanye n'uburyo bw'ububeshi bwashizeho ubwabwo buhanganye n'Imana. Inyuma y'ivyo, Imana iratangiye imburi ikomeye kugira ngo itubere umuhezagiro n'umutekano. Nimwitwararike neza kwihweza buri kimwe muri ibi bimenyetso 10 bikurikira kugira murabe ingene ubwo bubasha bw'ubupapa buhuye neza n'ibi bisobanuro vya Bibiliya, ku buryo ata bundi bubasha na bumwe bushobora guhuza navyo nk'uko ubupapa buhuza navyo. Ariko mbere na mbere dutegerezwa kubanza gutahura ko inyigisho ivuga ku bumwe bw'ishengero gatolika n'igihugu aribwo Antikristo si inyigisho shasha. Amenshi mu mashengero y'abakristo y'ubu yatanguriye kuri iyo nyigisho no kuyigisha, kandi koko abayobozi b'ivyabaye mu kuvugurura idini Protestant Reformation nabo bigishije ico ciyumviro nyene. Aba majambo ya Martin Luther, umwe mu bavuguruzi bazwi cane kandi yashinze ishengero rya Lutheran, yavuze ngo twebwe aha twemera tudakeka ko Vatikani ari intebe ya Antikristo nyakuri kandi w'ukuri. Na John Calvin, undi muvugabutumwa mu buhinga mu vy'Imana azwi cane, yemeranije na Luther kuri iki kibazo. Yaravuze ati hari abantu batwiyumvira ko turi abantu b'abakazi ba cane kandi batagira imbabazi igihe tuvuga ko umuvyeyi mukuru w'i Roma ari Antikristo. Zobereka mu ncamake ko amajambo ya Pawulo yo mu Bitesalonike ba kabiri igice ca kabiri ntashobora gusobanurwa mu bundi buryo uretse kwerekeza kuri papa. Umupasitori w'umubatizwa azwi cane Charles Spurgeon ashobora kuba ari umwe mu bavugabutumwa n'abahinga mu vy'Imana azwi cyane muri iki gihe. Yaravuze ati ni inshingano ya buri mukristo gusenga agwanya Antikristo, kandi ku kijanye n'ico Antikristo arico nta muntu afise ubwenge akwiye kugishidikanyako. Nimba atari ubupapa bwo mu rusengero rw'i Roma no mu rusengero rw'Ubwongereza, nta kindi kintu kiri kw'isi gishobora kwitwa iryo zina. Ijambo Protestant rifise inkomoko kw'ijambo Protest risobanura kwiyamiriza. Abaprotestanti bavuye mu idini katolika biyamiriza amakosa n'inyigisho zitari zo z'ishengero gatolika. Ikibabaje amashengero menshi y'abaprotestanti muri iki gihe yaribagiye ico yari kariyamiriza. Ntibibonwa neza mu vya politike kwigisha ukuri kwa Bibiliya ku bijanye na Antikristo, ariko hano twiyemeje gusangira ukuri naho koba kutorohereza bamwe. Ikimenyetso ca mbere, ubupapa bwadutse buva ahantu hari abantu benshi. Bibiliya yari yaravuze ko ubupapa bwa Antikristo buzova mu kiyaga, ico twise ko kigereranya abantu benshi, amasinzi, amahanga n'indimi. Ubupapa burashisa neza iki kimenyetso kuko bwadutse i Buraya mu burengerazuba, ico gihe kikaba cari kiringo c'iterambere ry'isi. Ikimenyetso ca kabiri, ubupapa bwakiriye intebe yabwo ububasha n'ubutegetsi buva i Roma. Iyo turavye amateka, nta gukeka ko Roma ya gipagani yatanze ububasha bwayo, intebe yayo ndetse n'igisagara gikuru cayo kuri Roma y'ubupapa, ariyo shengero gatolika rikorana n'igihugu. Igisagara gikuru c'ubwami carimuriwe kiva i Roma kija i Constantinople, bituma ubupapa buba ububasha bukuru mu Buraya bw'iburengerazuba. Amateka atubwira ati ishengero ry'i Roma ryinjije mu kibanza c'ubwami bw'Abaroma, rikaba ari ryo rikibandanya mu kuri. Papa yita umwami na Pontifex Maximus, uwo nawe akaba ari wasubirira Kaisari. Rero biragaragara ko ishengero gatolika rihuye n'iki kimenyetso ca kabiri. Ikimenyetso ca gatatu, ubupapa n'ububasha bwo kw'isi yose. Nta n'umwe yohakana ko ishengero gatolika rifise ububasha n'inkomezi kw'isi yose. Abayobozi b'ibihugu bikomeye kuruta ibindi kw'isi baraja kuramutsa papa. Ububasha n'ukuntu ubupapa bwagize ico buvuze mu gihe co hagati Middle Age n'ubu ntibishobora guhakanwa. Kandi koko ijambo katolike risobanura rusangi canke kw'isi yose. Nta gukeka ko ikimenyetso ca gatatu gihuye n'ishengero katolika. Ikimenyetso ca kane, ubupapa bwita Imana kw'isi kandi bukavuga ko bushobora guharira ivyaha. Nk'uko twize, Bibiliya isigura gutuka Imana ko ari ukwiyita Imana no kwiha ububasha bwo guharira ivyaha. Ubupapa buhuye
twahuye n'iki kimenyetso ca kane neza. Mwitwararike neza kuko tugiye kwihweza iki canditswe kivuye mu katekisimu y'ishengero katolika. Haranditse ngese umupatiri araharira ivyaha vy'ukuri canke aravuga gusa ko vyakuweho? Umupatiri koko araharira kandi agaharira vy'ukuri ivyaha akoresheje ububasha yahawe na Kristo. Uburyo bwose bwo kwatura ivyaha muri gatolika ni uburyo bwakozwe n'abantu busubirira canke buhindura umugambi w'Imana w'agakiza. Imana yonyene niyo ishobora guharira ivyaha. Si uko gusa ubupapa bwiyita gusa ko bushobora guharira ivyaha, ahubwo bunemera papa nk'ufatwa nk'uwungana n'Imana ubwayo. Mu mwaka w'1903 Papa Leo wa 13 yavuze ati umwigisha mukuru mu rusengero ni umuvyeyi mukuru w'i Roma. Ubumwe bw'ivyiyumviro rero busaba kwitanga kuzuye no kugamburuka k'ububasha k'urusengero no ku muvyeyi mukuru w'i Roma nk'uko Imana ubwayo igamburukirwa. Raba n'iri jambo ritangaje rivuye kuri uwo mupapa nyene. Twebwe abapapa duhagarariye Imana mushobora byose kuri iyi si. Bagenzi, amajambo nayo gutuka Imana ku rwego rukomeye cyane. Icemezo ca gatanu ubupapa bwatwaye imyaka nyene 1260. Twabonye ko ubuhanuzi bwa Bibiliya umunsi umungana n'umwaka vyari vyarahanuwe ko Antikristo azoganza amezi 42 ya gihanuzi. Reka turabe ko vyoba ari vyo. Ubupapa bw'i Roma bwarose ubukuri buraya mu vy'ukuri mu mwaka w'538 inyuma ya Kristo. Kuri uwo munsi nta wundi yasigaye agwanya itegeko ry'umwami Justinius rya papa ububasha n'ubutegetsi. Ubupapa bwagize ububasha busesuye ku bihugu vy'uburaya mu gihe c'umwijima, Dark Ages, igihe abantu bari mu mwijima w'ivy'imwemu n'ivy'ubwenge. Hanyuma mu mwaka w'1798 ubupapa bwaki ico bita igikomere cica igihe papa yafatwa miri n'umutware w'Ubufaransa General Berthier. Ico gikorwa cyo gufatwa kwa papa cabaye ikimenyetso cy'uko ububasha bw'ubupapa iburaya bwari buheze. Reka duharure hagati y'umwaka w'538 nyuma ya Kristo n'1798 habaye imyaka 1260 neza ugushitswa gutunganye k'ubuhanuzi. Ego iki ni kindi kimenyetso kivuga ko ubupapa ari Antikristo izina atawundi muntu ashobora kwiyitirira. Ikimenyetso ca gatandatu ubupapa bwagize igikomere cica kirongera kirakira. Nk'uko twabibonye ubupapa bwakira igikomere cica mu mwaka w'1798 igihe General Berthier wa Napoleon yafata papa miri, bigaragaza intege nke n'iherezo ry'ubutegetsi bw'imyaka 1260. Ariko Bibiliya yari yaravuze ko ico gikomere cica kizokira. Nta numwe ahakana ububasha no kubaha ubupapa bufise muri iki gihe kw'isi yose. Urugendo rwo guhuza amadini ecumenisme rufise intumbero yo kwegeranya amashengero yose ya gikristo hamwe no guhagarika ukwiyamiriza kwari kwarashinze idini rya giprotestanti. Raba amajambo ya Bishop Tony Palmer yari yatumiwe na Kennedy Copeland mu nama y'abayobozi b'amashengero mu gihugu. Ubuprotestante burarangiye. Si ivyo gusa, Palmer avuga ko ukwiyamiriza ubupapa kwarangiye, ahubwo avuga n'aya majambo akomeye: nimba atakwiyamiriza kukiriho, ishengero ry'abaprotestante ryobaho gute? Bagenzi, hariho urugendo ruriko rurakogwa rwo guca intege ukwizera kw'abaprotestante no gusubira kwiyunga na Roma. Papa ubwiwe yaravuze biciye kuri video muri iyo nama nyene, avuga ku muntu asanzwe ari mu bantu, yavuze ati sinigeze mbona Imana itangura igitangaza ngo inanigwe no kugisozera neza. Imana izorangiza ico gitangaza c'ubumwe. Nk'uko mubibona, igihagararo ca papa c'ubumwe cakiranwa n'umunezero na Kennedy Copeland hamwe n'abandi bayobozi b'amashengero ya giprotestanti baraho. Kandi tuzi none ko dusenga twese hamwe turashobora gukora igikorwa gikomeye hamwe nawe no mu ntumbero y'umutima wiwe no mu bumwe bw'umubiri wa Kristo.
twaje kandi twakoraniye hamwe mu bumwe bwo kwizera kwacu. Haleluya. Vatikani iri kwisonga mu gusunika icyiyumviro cy'idini rimwe ry'isi yose, kandi bamwe mu mashengero ya giprotestanti baratanguye kuvyemera. Ariko nshuti, ntukabifate uko biri. Bibiliya yerekana ko ubwo bumwe bushobora kuganisha ku buyobe rusangi, hanyuma bigakurikirwa n'ikimenyetso cy'igikoko. Ubumwe ubwabwo ni ikintu ciza, ariko ntibukwiye kubaho biturutse ku kureka ukuri. Ubu bumwe rumwe yavugwaho ntibwari bwiyumvirwe n'abategetsi b'igihugu ca Amerika. Igihugu ca Amerika cubatse ku mahame y'ubwisanzure bw'idini, igihugu kidafise umwami n'ishengero ridafise papa. Ariko Bibiliya ivuga ko igikomere cica categerezwa gukira, kandi ubuhanuzi bwarasohoye imbere y'amaso yacu. Ikimenyetso c'indwi, ubupapa burasengwa. Mu buhanuzi bwa Bibiliya igikoko kigereranya igihugu, ariko igikoko cyo mu Vyahishuwe 13 arico Antikristo kidasanzwe, kuko kiba igihugu kandi kikaba n'ububasha bw'idini busengwa. Nta gukeka ko ubupapa buhuye n'iki kimenyetso. Twese turazi ko ubupapa ari ububasha bw'idini, ariko kandi Vatikani ni icicaro gikuru c'ubupapa, ari igihugu nyene. Mu by'ukuri Vatikani nico gihugu gitoya kuruta ibindi ku isi. Gifise uburinganire bw'ibirometero bikeya cyane, hafi y'ibirometero kare ubusa n'ibice bibiri. Kiri hagati mu gisagara ca Roma mu Butaliyano. Ivyo ni nk'igice gito cyane ugereranije na Central Park yo mu gihugu ca New York. Naho ari gitoya cyane, Vatikani ni kimwe mu bihugu bifise ububasha bukomeye ku isi, kandi kirasengwa n'abantu bo hirya no hino ku isi bafise ababakurikirana barenga miliyaridi imwe. Ikimenyetso c'umunani, ubupapa bwatoteje abantu b'Imana. Bibiliya yaravutse ko ubwo bubasha bwa Antikristo buzomena amaraso y'abera b'Imana. Nta gukeka ko ubupapa buhuye n'iki kimenyetso kuruta irindi shirahamwe ryose ryo mu mateka. Ishengero ry'i Roma ryamenye amaraso y'inzirakarengane menshi kuruta irindi shirahamwe ryose ryigeze kubaho mu bantu. Nta muprotestanti n'umwe azi neza amateka yobishidikanya. Abanditsi b'amateka bavuga ko abantu barenga miliyoni 50 bapfuye kubera ubupapa mu gihe cy'ibihe by'umwijima kubera ivy'idini. Kubw'ivyo Papa Yohani wa kabiri yemeye kandi arasaba imbabazi kubera ubwo bwicanyi bwinshi bwabaye, ariko ivyo ntibishobora gusubiza inyuma ayo mahano akomeye bakoze. John Wesley washinze isengero ry'abametodiste yavuze adatinya ku bijanye n'ubupapa ati, niwe mu buryo bugaragara umuntu w'icaha, kuko yongera ibyaha byose ku rugero rukabije, kandi yitwa neza umwana wo kurimbuka, kuko yatumye hapfa abantu batagira igitigiri, haba abamugwanya canke abamukurikira. Niwe yishira hejuru y'ivyitwa imana vyose canke ibishizwe hejuru, yiyita umunyabubasha n'icubahiro kirengeye vyose, asaba uburenganzira bw'Imana yonyene. Iyo twihweje ubupapa bwagiye ingene bufitaniye isano n'abantu b'Imana mu myaka myinshi, biratangaje kubona ivyo vyose byari byaravuzwe mu buhanuzi bwa Bibiliya. Ikimenyetso c'icenda, ubupapa bufise umuntu nk'umuyobozi. Ishengero rya Katolika rikorana n'igihugu rishisa neza iki kimenyetso. Papa azwi hose nk'umuntu agaragara w'ububasha bw'isi yose. Roger Williams yashinze ishengero rya mbere ry'ababatista muri Amerika, yavuze ku bijanye na Papa ati, uwiyita umuserukizi wa Kristo ku isi yicara nk'Imana mu rusengero rw'Imana, yishyira hejuru y'ivyitwa imana vyose, mbere no ku mitima y'ivyiyumviro by'abamukurikira bose, mbere no hejuru ya mwemu wa Kristo ndetse n'Imana ubwayo. Avugana n'Imana yo mw'ijuru ayigwanya, yiyumvira guhindura ibihe n'amategeko, ariko n'umwana wo kurimbuka. Ikimenyetso c'icumi, ubupapa bufise igiharuro 666. Igiharuro 666 cabaye isoko y'ubwoba n'amatsiko ku bantu benshi, ariko ntihakwiye kuba urujijo ku nsiguro yacu. Benshi baribaza ko ari ikimenyetso c'igikoko, ariko Bibiliya ivuga iti, aha niho ubwenge buri. Uwufise ubwenge naharura igiharuro c'ico gikoko, kuko ari igiharuro c'umuntu. Igiharuro cacu ni 666.
rero 666 ni igiharuro cy'icyo gikoko kandi igiharuro cy'umuntu kanaka ari muri iryo shyirahamwe. None uwo muntu yoba arinde? Yoba ari papa umuyobozi azwi w'icyo gikoko? Rimwe mu mazina akunda guhabwa papa ni Vicarius Filii Dei, ijambo ry'ikilatini risobanura umuserukizi w'umwana w'Imana cyangwa uwusubirira umwana w'Imana. Twamaze kubona ko ari umwanya ubupapa bwiyitirira. Raba icyo bitanga iyo ugereranije indome z'iri zina n'ibiharuro by'abaroma. Ivyo biharuro byose ubiteranije bitanga 666. Igiharuro cy'icyo gikoko ni igiharuro cy'umuntu nk'uko Bibiliya yari yarabivuze. Bagenzi, Imana ishaka ko tudashidikanya na gatoyi ku kumenya ububasha bw'icyo gikoko. Muri iyi video twabonye ibimenyetso 10 bitandukanye byose bishitse neza ku bubasha bw'ubupapa. Kumenya ibi ni ingirakamaro cyane kuko ari ububasha bwa Antikristo buzoshiraho ikimenyetso kizwi cyane nk'ikimenyetso cy'igikoko ku isi yose. Ivyo tuzobibona kuri video izokurikira kuri iyi channel. Bagenzi, cyari cyose kizoba nimuzocikwe n'iyo video, ubuzima bwanyu butazohera buri mu kaga. Nanone turasubiramo imburi ku bijyanye na Antikristo, si igitero ku bagenzi bacu bo mu isengero Gatolika, ahubwo ni ku bijyanye na Satani ubwiwe n'ububeshi bwiwe bwo gusenga buhabanye n'ubw'Imana yatubwiye. Ni ubutumwa bw'imburi n'urukundo buva kuri Yesu ubwiwe ashaka ko twese harimo n'abagatolika dukizwa mu bwami bwiwe. Bagenzi, niba mwashimye imburi ikomeye iva kuri Yesu, mwandike muri komanteri icyumviro muti mwami urakoze kuba ubutumwa bw'imburi n'urukundo, amen. Kandi nimba ubu butumwa bwagufashije kandi ukaba wifuza ko n'abandi babwumva, turagusavye ugire like hamwe na partage y'iyi video kugira ubutumwa bushikire kuri benshi. Ubu butumwa ni igice cy'uruhererekane rw'amavideo ahurijwe hamwe. Kanda ku murongo uri ngaho hepfo uraba amavideo yose ari kuri uru rubuga kugira wige ubutumwa bufasha umutima wawe. Aha kuri iyi channel turagufasha gutahura neza ubuhanuzi bwa Bibiliya no kwitegura ukugaruka kwa Yesu kwegereje. Ndizera ko ugiye gufata ingingo yo kugira subscribe nimba utarabikora. Ariko ikiruta byose bagenzi, mugumize amaso yanyu kuri Yesu, we vyizigiro vyacu no gusozera ko kwizera kwacu.